Ego kuri uyu munsi mukuru wa Pasteur Lameck sindabava imbere natwe tuvuga ko tunezejwe nirangiza ryiwe kuko no munsi duherekeje umubiri umutima waramaze gushika aho utegerezwa gushika mu bugingo budashira. Yesu nashimwe cyane. Amen. Urugendo rero rwiwe kuri uyu munsi mukuru wiwe mu buryo bw'umubiri natwe dutewe iteka kugira ngo turonke ico tuvuga gushingira intahe uyu mukozi w'Imana. Pasteur Lameck sindabava imbere twamenyanye kera umwaka wa 60 ushira 61 niho twahuriye ku ishuri ageze mu mwaka wa 5 natwe twinjiye mu mwaka wa 3. Hanyuma rero twarabanye cyane kuva muri uwo mwaka wa 60 mu mpera zawo gushika mu mwaka ngira ngo nyene arangiza. Ibihimba byagiye biracamwo haraciyemwo ikiringo cyuko twebwe ubwacu tumaze gutangura gukorera Bujumbura twaciye duhurira mu ishengero hari mu mwaka w'1970. Ico gihe rero turakorana nk'abaririmbyi nawe asobanura ururimi rw'Igiswahili ashira mu Kirundi. Hanyuma hageze 74 baramusengeye kuba mu diakoni arashishikara. Hanyuma rero ashishikara gukorera Imana kandi akora mu bikorwa byo yarasanzwe akora aranahindura akora muri librairie. Hanyuma hageze mu mwaka wa 76 arasengerwa mu bandi bazezwa shengero aho muzezwa shengero. Ico gihe cyose rero twari kumwe. Hanyuma rero hageze mu mwaka wa 77 ushira n'8 niho yaduga Murambi agenda gukora ibikorwa bikomeye, ibikorwa ubwiza butoroshe. Umwungere Onesiforo yabivuze yuko wari umushike aca rero arakora ibikorwa by'Imana biraje imbere rwose. Imbere baca bamwitira ako karere yuko uwizera wese bamwita umurameke. Hariya rero ugomba kumenya ibikorwa byiwe umaze wumvise Lameck baba abantu bigishwe na Lameck. Maze rero twarabanye kandi twarakoranye nk'uko umwungere yabivuze. Hageze muri 84 umubiri murazi yuko ari umunyantege nke. Twarabonye yuko atoshishikara akorera hariya kubera yaduze imisozi ikomeye. Maze rero acaraza duca dukorana harya ku misiyoni kugeza n'ubu niharangirije. Ndashimiye Imana cyane kubona amaherezo yiwe. Hariya i Bujumbura twarakoresha n'ururimi rw'Igiswahili bama bavuga ngo heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. None rero n'umunezero ukomeye n'umunsi mukurega n'umunsi mukuru turaremesheje rero umuryango turaremesheje ishengero. Aha turi kumwe nanje n'aba tubanye aha turi ahantu hitwa Montreal muri Canada. Turi kumwe n'ishengero kandi ku munsi w'Imana twari Ottawa nabo nyene turi kumwe. Hariyo abigishwa benshi ba Pasteur Lameck nabo nyene muri kumwe, naho mutabona hano turi kumwe ariko turi kumwe nabo bariko barumviriza aya majambo.
nagomba rero usoma ijambo ry'Imana mu cete kigira kabiri cha Timoteyo. Mu cete kigira kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya kane. Mu gice cya kane ndasoma umurongo wa 7 n'umurongo wa 8. Irandizigira ko mumaze kuharonka mu gice cya kane, mu gice cya kane mu cete cya kabiri cya Timoteyo. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye kwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, icumwami wacu mucamanza agorotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Yesu nashimwe cyane. Amen. Narwanye intambara nziza, nazigamye kwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, icumucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Ico rero ico gitsibo azokironka kuko yarwanye n'ibintu byinshi cyane, kandi amaherezo abaye intambara irashobora gukara, ariko kandi karangira neza. None rero natwe ni twebwe dusigaye turaremesheje bene data bose, abungere, abapastori, abavuga butumwa, abadiyakoni, abaririmbyi, imirwi yose ikora mu ishengero, ba protokole, abakora iby'isuku. Reka bose Imana ibahezagire, bareme kuko yararuhutse. Rero turizigira neza yuko Imana natwe izoduha amaherezo meza. Nibyo turirira kandi ibyo dusengera, kandi kubwo kwizera Imana yacu iragororotse. Imana yacu iragororotse kuko yabanye na Pasteur Lameck, kandi yaciye muri byinshi nkuko twese tubicamo. None rero reka nitwovuga amajambo arenzayo, icyo tuvuga tuti turanezerewe umuherekeza umubiri wiwe. Reka dusenge Imana. Mana yo mwijuru, turagushimiye yuko waduhaye umunsi mwiza, ibihe byiza. Turagukengurukira yuko mwami ugororotse, we wabanye n'umukozi wawe, urazi mwami ibyo yaciyemo, kandi waramubaye hafi. None ushishikare mwami ufasha abasigaye, hezagira umuryango, hezagira ishengero, hezagira abakozi b'Imana, hezagira ibihe turimo mwami bya tekinoloji. Mwami nubwo y'amajambere ariko harimo ibigoye byinshi, turagusaba mwami ushishikare gufasha umuntu wese. Urakoze kuri kumwe natwe, kandi uhezagira umuryango. Nuko mu izina rya Yesu turafise ibyizigiro yuko mwami tuzoja gukarwaruzi. Urakoze kuzonesha amahoro, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Yesu nashimwe cyane.